Haleluya, haleluya. Yabahaye ikaze mw'ijoro ridasanzwe, ijoro ryo kujabuka. By'ukuri ikibanza ciza cyo kubamo, ikibanza kiri mu muvugisho, kuko Israeli yakuwe muri Egiputa n'umuvugisho. Mu kujabuka ikiyaga gitukura bajabukijwe n'umuvugisho. Kwinjira Kana bajabuka Yorodani bajabukanywe n'umuvugisho. Ndatuye nizera yuko itariki 31 mw'ijoro tuba turi mu bihe vyiza vyo kujabuka, tujabukira mu mwaka wo kwinjira ngo uzohitamwo ico wari witeze kwinjira mu ciza kiwanye n'ijambo ry'Imana. Murahawe kazi, muratumiwe, mutumira abandi, ngwino n'umuryango wawe. Izo bijoro ridasanzwe, abo tubana mu makeshi barazi ivy'amabiba, bamenyeshwa ibizoba muri uwo mwaka, bakamenyeshwa ivyo bakwiye gukora muri uwo mwaka, bakamenyeshwa n'ukuntu umwaka uzoba umeze. Twarabonye Imana, turiteze kuzobona Imana mu rundi rugezo. Si ivyo gusa, Imana iradukorera, twama tubona ugukorerwa, tukajabuka tutajabukanye n'abadayimoni. Iyo dufise kujabuka, twama dukora igikorwa c'imwemwe. Hari igihe twakoze igikorwa gikomeye ca mbere dufise arico ameza y'umwana, ariko muri uno mwaka tuzokaraba amaboko, kiba ikimenyetso yuko amaboko yacu abaye mashasha. Ndakunda ijambo ry'Imana, ndakunda ibikorwa vyo mu buryo bw'imwemwe. Muri kuno kujabuka, wewe abawe muzororanirwa. Mbaye ndabipfuriza ibihe vyiza vyo kuzojabukana n'Imana, kugira ngo winjire muri iryo mwaka atakibi kikurindiriye, ariko ugiye guhura n'ivyiza bikurindiriye. Shalom.